Izo ngingo dushikiriza uno musi ni ingingo ntabanduka zishurwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizunguruzwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nimero 1 agakwego 11. Iryo bwirizwa ni ryo kuwa 28 Rusama umwaka wa 2024 rigenga umugwi severe. Ikindi twomenyesha abarundi nuko botahura bose ko umugwi severe ari ujejwe gushira mu ngiro izo ngingo ukoresheje ububasha bwose uhabwa n'amabwirizwa y'igihugu c'u Burundi. Urubanza uruhe n'urubanza rwo gushira habona ingingo zayo za mbere uheruka gufata, ingingo zerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo twashikirijwe n'abituye umugwi. Twisunze amabwirizwa y'igihugu, twisunze ingingo zimaze gufatwa n'inama ya bose igizwe n'abakomiseri 13 b'umugwi severe, ico mu kinyamazuru bita l'assemblée plénière de la sévère. Twisunze amatohoza yimbitse amaze kurangira ku matati twakiriye kandi tumaze kwiga, twisunze umuco n'ukuri kumaze kuja habona. Kw'izina ry'inama ya bose y'abakomiseri bagize umugwi severe, ndi n'iteka ryo kumenyesha abarundi n'amakungu ikirangamisi ca mbere gisohotse co kumenyesha abituye umugwi severe ingingo za mbere zimaze gufatwa. Ico kirangamisi ca mbere ku munsi wa mbere uno musi igenekerezo rya 4 Rusama 2026 turi hano i Bujumbura. Mu mwanya muto turabashikiriza ingingo za mbere umugwi umaze gufata ku matati umugwi severe wize kandi ukayaronkera umuco n'ukuri kugaragara. Uyu munsi rero turi i Bujumbura. Izo ngingo dushikiriza uno musi ni ingingo ntabanduka zishurwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizunguruzwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nimero 1 agakwego 11. Iryo bwirizwa ni ryo kuwa 28 Rusama umwaka wa 2024 rigenga umugwi severe. Ikindi twomenyesha abarundi nuko botahura bose ko umugwi severe ari ujejwe gushira mu ngiro izo ngingo ukoresheje ububasha bwose uhabwa n'amabwirizwa y'igihugu c'u Burundi. Iyo tuvuze gutyo bisigura yuko dukurikiza amabwirizwa y'u Burundi, ububasha amabwirizwa aduha dukoranye n'inzego z'igihugu. Aha rero sinorandira dosiye ya mbere ngira ndabashikirize ndayisoma uko yubatse kugira mwumve ingene twubaka ingingo, ingene dukora, ingene dutohoza, ingene dusigura icadufashije gushika ku ngingo nyezina. Dosiye ya mbere canke amatati twize ya mbere
hano mu gisagara ca Bujumbura. Ngira nsome uko vyanditse. Ingingo nomero 16, agakwego severe, agakwego 2026 yo kwigenekerezo rya 20 ruhuhuma 2026 ishinzwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi severe ku matati ari hagati y'abasigwa Banchahoruri Leonardo iserukiwe na Tarik Bashir yerekeye parasera irimwo inzu muri dosiye nomero RCVR agakwego TB agakwego Buj agakwego 049 agakwego 2025. Iyi dosiye mpereyeko niyo yatumye tuza kwicara ngaha, kuko iyo nzu tuje kuvuga niyi mubona mu buryo bwanje, niyi mubona mu buryo bwanje. Twashimye kuza ngaha kandi niko zobikora mu ntara zose. Tuzotora ikibanza kimwe kijanye n'amatati twaronkeye umuco n'ukuri. Umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi wihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, wihweje ibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 risubiramwo ibwirizwa inomero 1 agakwego 22 ryo kuwa 6 Munyonyo 2018 rihindura ibwirizwa inomero 1 agakwego 18 ryo kuwa 15 Rusama 2014 rishinga umugwi w'igihugu ujejwe ugutohoza ukuri no kunwanisha abarundi, ububasha ufise, abawugize, ingene utunganijwe n'ingene ukora. Wihweje urubanza RPC 56/21 agakwego C rwaciwe na sentare ntayinyuzwa y'u Burundi kwigenekerezo rya 28 ndamukiza 2023 ruhanagura kandi rugasambura imanza zaciwe na sentare za gisirikare za Gitega na Bujumbura kubagandaguwe bagirizwa kuba bamenja n'ivyanyazwe mu 1972. Wihweje itegeko nomero 1 ryo kuwa 22 ndamukiza 2025 rigenga indinganizo y'ibikorwa by'umugwi severe, ico mu kinyamazuru twita Règlement d'ordre intérieur. Rimwe amatohoza twakoze. Inama ya bose y'abakomiseri yashashe kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026 iriga yongera irihweza iciyumviro c'intumwa z'umugwi n'ivyemezo byose biherekeza iyo dosiye. Umugwi severe wihweje ko ayo matati washikirijwe igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icumi 2024 afitaniye isano n'ibihe by'ubwicanyi byo mu mwaka w'1972 warayakiriye nk'uko ubifitiye ububasha. Intumwa z'umugwi severe zatohoje ivyerekeye ayo matati, zarumvirije impande zose zegwa n'ayo matati, turetse ivyemezo abafitaniye ayo matati bashikirije. Umugwi severe warishikiye muri quartier Rohero 1 avenue Muramvya inomero 20. Aha turi harabahita Kiriri abandi bakayita Rohero 1, commune Mukaza yo mu ntara ya Bujumbura, ahari parasera irimwo n'inzu
kw'igenekerezo rya 18 Kigarama 2025. Twihweje ivyemezo abafitaniye amatati bashikirije umugwi severe, twihweje ivyavuye mu matohoza umugwi severe wegeranije, twihweje ivyo abapi parasera irimwo n'inzu babwiye umugwi severe cane cane mu minsi barenguka imbere y'intumwa z'umugwi. Igice ca kabiri ibifatiweko n'umugwi. Kubera ko Ndayizeye Leticia yituye umugwi severe asaba gukomorerwa parasera n'inzu biri muri Rohero imwe Avenue Muramvya nomero ya 20, kubera ko Ndayizeye Leticia avuga ko iyo parasera irimwo inzu yanyazwe umuvyeyi wiwe Ncahoruri Leonardo yari yayihawe na leta kw'igenekerezo rya ndwi Kigarama 1964 location vente. Kubera ko Ndayizeye Leticia abandanya avuga ko iyo parasera irimwo n'inzu yahavuye inyagwa na leta nyene inyuma y'ubwicanyi bwo mu 1972 ari nabwo bwahitanye umuvyeyi wiwe Ncahoruri Leonardo. Uyo Ncahoruri Leonardo kubakuze yarabaye mushikiranganje w'indero, yagandaguwe ari umuyobozi mu bakuru bo mu mushikiranganje bw'indero. Kubera ko inyuma yo kunyaga iyo parasera iri mu inzu, leta yahavuye igurisha mu mwaka w'igihumbi 1973 na Shiramanga Dominico, uwo nawe akaba yari umwishikira muri leta ya Micombero Michel. Kubera ko abasigwa ba Shiramanga Dominico nabo bahavuye bayigurisha ku mupfasoni afise amazina y'abanyamahanga yitwa Evelyn Towers Picton. Kubera ko Ndayizeye Leticia avuga ko na nyina wiwe yahavuye yitaba Imana inyuma y'igandagurwa ry'umuvyeyi wiwe Ncahoruri Leonardo, maze baca basigara ari abana babiri. Kubera ko Ndayizeye Leticia na musaza we Nshimirimana Alberto baciye baja kuregwa na sekuru ruguru Igitega. Kubera ko Ndayizeye Leticia avuga ko haciye imyaka ine umuvyeyi wiwe Ncahoruri Leonardo agandaguwe, ata muntu numwe yasigaye aba muri iyo nzu. Kubera ko Ndayizeye Leticia yerekanye ivyemeza ko iyo parasera irimwo inzu yari yahawe umuvyeyi wiwe Ncahoruri Leonardo kw'igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'igihumbi 1964. Turafise ico bita lettre de la direction des bâtiments. Ko Ndayizeye Leticia abandanya avuga ko na CNTB ya Commission nationale des terres et autres biens mu ngingo yayo nomero ubusa 26 agakwego BGM agakwego 2022 yamukomoreye iyo parasera irimwo inzu. Kubera ko uwitwariwe ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir avuga ko yayiguze na Madame Evelyn Towers Picton na Patrick Towers Picton kw'igenekerezo rya 25 Ndamukiza umwaka w'igihumbi 1969 umwaka w'igihumbi 1996. Turafise ico bita contrat de vente immobilière y'imiliyoni 13 ibihumbi 455 n'amafaranga 950. Kubera ko Tariq Bashir abandanya avuga ko uyo Madame Evelyn nawe yari yayiguriye abasigwa ba Shiramanga Dominique baserukiwe na Madame Shiramanga Leokadi kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icumi mu 1993. Aha twandika yuko twaronse igipapuro citwa
contrat de vente immobilière mu nkurikire y'amafaranga miliyoni 11 yuzuye, kubera ko Tarik Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguriye leta biciye mu gushira mu ngiro ingingo y'umugwi wari ujejwe kugurisha amatungo yabo bita bamenja mu 72. Iyo ngingo bisunga mu gifaransa yitwa la décision du comité de vente de certaines maisons appartenant à l'État 1972. Kubera ko Tarik Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguze na leta amafaranga ibihumbi 928 n'amafaranga 550, ayo nayo mu kuyariha akaba yatse ideni muri banki BNDE ushize k'inyungu ikagugu miliyoni n'amafaranga ibihumbi 21 n'amafaranga 600. Tukaba dufise impapuro bita contrat de vente à tempérament yu tariki 10 ukwezi kw'indwi 73, kubera ko intumwa z'umugwi Severe zavuganye n'abegwa n'ayo matati aribo Ndayizeye Leticia kwigenekerezo rya 11 Munyonyo 2025 na Tarik Bashir kwigenekerezo rya 14 Munyonyo 2025, kubera ko ivyemezo Ndayizeye Leticia yerekanye vyemeza ko iyo parasera iri mu inzu yari yahawe se wiwe Nshahoruri Leonardo mu mwaka w'igihumbi 1964, kubera ko Nshahoruri Leonardo yagandaguwe mu bwicanyi bwo mu 72, kubera ko Nshahoruri Leonardo yari yafashwe kwigenekerezo rya mbere Rusama 1972. Turafise ico bita mandadare yitariki 1 ukwezi kwa 5 Rusama 72, kubera ko Nshahoruri Leonardo ari no ku rutonde rw'abishwe babanje guca mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Rusama mu 72. Kuri urwo rutonde rw'abaciye mu ibohero rya Mpimba mu mwaka wo mu 72, Nshahoruri Leonardo ari kuri nomero 63 y'abari kuri urwo rutonde, kubera ko n'imodoka yiwe VW B 7340 yacishigwa ku isoko ku mafaranga ibihumbi 60. Nshahoruri akaba ari kuri nomero 90 ku bantu 199, kubera ko iyo nzu iri ku rutonde rw'amazu yanyazwe akongera akagurishwa na leta. Ivyo bikaba vyemezwa n'ikete ryo kugurisha amazu yatewe ko umukono na Longino Kanuma, ministre des Travaux Publics, des Transports et de l'Équipement, kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973, yandikira umushikirizamanza kizigenza wa Republika, kubera ko kuri urwo rutonde iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo yari nomero 9, ndetse ikaba yagurishwa amafaranga ibihumbi 3,847 kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973, kubera ko iyo nzu yahavuye mu byo tufise igurwa na Shiramanga Dominique amafaranga angana n'umuriyoni ibihumbi 81 n'amajana 650 kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi mu 73, kubera ko leta atabubasha yari ifise ko kugurisha iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo, kubera ko ingingo ivuga yuko urutonde rurimwo parasera n'inzu rwa Nshahoruri Leonardo rwashizwa habona uwayiguze
rwashobora abona uwayiguze yaramaze kuyihabwa mu ikete ryo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu 2023 kubera ko iyo parcelle yarimwo inzu kandi Ncahururi Leonardo akaba yibayemwo n'umuryango wiwe imbere yuko agandagurwa mu 2022 kubera ko iyo nzu iri mu matati yanditswe muri cadastre ku nomero 475 kubera ko kuri fiche cadastrale yahawe Shiramanga Dominico division A nomero 1063 yo kora 24 ukwezi kwa gatatu 1980 handitswe ko atakintu kiri muri iyo parcelle mu gifaransa banditse construction néant mu gihe iyo parcelle yari isanzwe iri mu inzu kandi itigeze isamburwa kubera ko n'urukaratasi ndangatongo oldist iserukiwe na Tariq Bashir yahawe na le conservateur des titres fonciers Maître Hermenegilde Sindihebura kwigenekerezo rya gatandatu Rusama mu 1993 nago nyene ruvuga ko atacubatsemwo mu gifaransa aucune construction n'y était érigée le jour du mesurage officiel kubera ko no mu gicapo kroki yatanzwe na Tariq Bashir atacubatse na kimwe kiboneka kuri iyo parcelle kubera ko parcelle irondegwa na Ndayizeye Leticia yari mu inzu kuva umuvyeyi wiwe Ncahururi Leonardo ayihabwa kwigenekerezo rya ndwi Kigarama mu 1964 kubera ko inzu yamaze igihe kitari gito atanumwe ayibamwo kubera ko imbere yuko iyo parcelle n'inzu bija mu bintu ya Shiramanga Dominico atawunda aboneka ko yayibayemwo kubera ko uyifise ubu ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir yemera wenyene ko yagiye muri cadastre kuraba ivyerekeye inkomoko ya parcelle akabibura kubera ko iyo nzu yari yanyazwe hishimikijwe ingingo ya sentare za gisirikare yo kwigenekerezo ya gatandatu Rusama 2022 kubera ko urubanza repece 56 agakwego C rwaciwe na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi rw'ikenegerezo ya 28 ndamukiza mu 2023 rusambura rukongera rugafuta ingingo zose zafashwe na sentare za gisirikare za Gitega na Bujumbura kubagandaguwe bagirizwa kuba bamenja n'ivyanyazwe mu 2022 kubera ko ubutumwa bw'umugwi severe ari ubwo kunwanisha abarundi biciye mu kuri no gusubiza agateka abanyazwe ivyabo kubera ko mu ngendo yawo umugwi severe ushira imbere ukumvikana ko abafitaniye amatati kubera ko abafitaniye amatati muri iyi dossier batashoboye kumvikana kubera ko muri ico gihe umugwi severe uca ufata ingingo wisunze ivyo watohoje kubera ko umugwi severe usanze inzu iri mu matati yegukira Ncahururi Leonardo kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira ingingo zifashwe n'umugwi. Ingingo ya mbere, umuryango wa Ncahururi Leonardo userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parcela n'inzu biri muri rohero ya mbere avenue Muramvya inomero 20 yari muri aya matati ni inzu mubona kuri mbere yayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, Oldist iserukiwe na Bashir Tariq
irahebujwe kuri parsera n'inzu byari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, oldest iserukiwe na Bashir Tarik ihawe ikiringo kitarenza amezi abiri kugira ibe yashikirije iyo nzu beneyo aribo Basigwa Bancahoruri Leonardo. Ingingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu twaje kuraba nk'umugwi. Ikizokononekara kuri iyo nzu kuva kuri iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa oldest iserukiwe na Tarik Bashir. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa inomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 20 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatandatu ariyo ya nyuma, umugwi severe niwo ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo ukoresheje ububasha uhabwa n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu ukoranye n'inzego z'igihugu. Bigiriwe i Bujumbura kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026. Abashize umukono kuri iyi ngingo: komiseri ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye signé, komiseri Musenyeri Kimararungu Aimé Joseph signé, komiseri Nzigama Sauleya Pascazi signé, komiseri ambassadeur Selemani Mosi signé, komiseri ambassadeur Budiriganya Sera signé, komiseri ambassadeur Kavakure Laurent signé, komiseri Nijimbere Alice signé, komiseri Ndikumana Vianney signé, komiseri Reverend Pasteur Nahimana Elia signé, komiseri Honorable Sindokose Denise signé, komiseri Patri Niyonkuru Pascal signé. Ngaya amajambo makuru yerekeye ingingo. Tugire Kristo.